Bonjour, bonjour, bonjour. Uno mwanya mwiza wo kubandanya twigira hamwe ku bantu turiko turakurikirana mu gukora trading zacu, trading réelle mu masoko kanaka, Binance canke Yobi canke Bybit n'izindi zitandukanye mwese bivana niba yaramworoheye, okay? Turabira hamwe ukuntu dukora strategie ya Smart Create strategie. Ni strategie ikora nka margin call drop, ariko itandukaniro rihari nuko muri margin call drop strategie ushobora kugira amakoroz menshi ukarenza seti bivanye n'umutahe ufise, ukarenza amakoroz indwi bivanye n'umutahe ufise. Ariko muri Smart Create strategie hoho ni ngombwa gumane amakoroz indwi, ni ukuvuga utuma ubwira robo gendera arangura amaposition mugabo ntishobora kurenza amaposition indwi kubera niko ikozwe iyo strategie. Ugiye kuyikoresha uba wemera amakondition iyo strategie ukuntu ameze. Okay, tuje muri Royal Q tubare ngene byifashe mu ncamake. Ukoraba ukuntu yubatse iyo strategie, nk'akarorero dufate ngombe nkore coin, ndabe coin, turabe muri signale coin twokorerako, kugira bitworohere. Turabe coin twokorerako. Okay, turagiye muri groupe ya signale. Okay, ngiyi signale dukore ko yitwa EOS. Okay, nukuvuga yatubwiye ngo dukoreshe one call strategy, ashavuga ngo open more margin calls. Nukuvuga yavuze tushobora kuyikoresha muri one call nkuko ushobora kuyikorera muri margin call drop. Nukuvuga iyo tuba turiko turiga umwe wese akoresha strategy bashobora gukoresha ashatse, igikuntu ko aba azi igituma ayikoresheje kandi akaba azi n'ingene ayikoresha iyo strategy ukuntu ayikora mu gutuma robo. Rero tuje muri Smart Create strategy ayo dukoresha ngaha, iko nitwa EOS. Okay, mwese mwana twayishikiriye ngiyi uca uyifyondamwo. Okay, connexion uyifyonzemwo, urabona ikigushikiza kuri graphique toujours coin ifise graphique ngene igenda iritwara. Igushikije kuri graphique rero iyo ukorera muri margin call drop kenshi ibintu bikubuza gukora, amweke uri umuntu wo trader amaze kumenya ngene bimanipira. Mugabo nk'umuntu asanzwe ndiko ndabereka ucuja ngaha kuri create, ujana kuri create, kweza ngaha kuri create encore, dukora muri Martingo strategy bot, ucuja kuri create. Okay, kweza ngaha kandi muri trade setting nibaza gushika ngaha ko abantu benshi bamaze kumenya ko ariho baca trade settings. Okay, hanyuma aho gufyonda muri manual create nkuko tumenyereye, manual create ucuja ngaha muri Smart Create ni ucuca mu gukora iyo strategy ariko ndababwira. Smart Create ni ucufyonda. Okay, ngiye ndayifyonzemwe ndayirimwe. Okay, uhejeje ucuza ngaha rero karaba strategy period. Okay, ugomba kwikorera muri cycle canke muri one shot. Murazi yuko cycle ari abantu bamaze kuba babitahura cane, bamenya aho bafatira coin entry, bakamenya naho bagira exit, aho basohokera. Rero kenshi ugira wirinde ibintu byinshi byo kugora uri mushasha, ushona ngaha kuri okay, for the settings ushona ngaha kuri cycle. Kuri cycle hakazamo one shot, ugafyonda kuri one shot iyi mubona ngaha kugira izokore iyo commande. Heje kwikora iyo commande isohoka kugira wowe usubire tume ukugomba kameme. Okay, one shot, mabona ko one shot yamaze kujamwo. Hanyuma
kucuraba ngaha kuri detail strategie mode. Mbega aha robo bikeneye kumenya mbega wewe ukunda iki kugira imenye ingene ikora amadrope n'amatactique. Ikiza ngaha ukemeza kuri muri study nuko uri radical nuko ushaka uri conservative. Nukuvuga iyo umuntu ari radical niba abandi batinya ama frotteros. Robo gukorera nkuko uri umuntu utinya frotteros ugomba ko inyungu ziza kenshi, okay? Hanyuma uri umuntu uri conservative uburi wa wundi wewe naho byotebayo nta kibazo kuno kubuzi ko bitevye bizo kuzanira umusaruro, sivyo mwishi kandi gusumba wo muri radical. Hanyuma naho ngaha muri study naho niba wundi ari moyenne nukuvuga no muri margin configuration usanga bitandukanye kubera amadrop baratandukanye ivanye n'urugero wewe ugeza ko muri trading. Dufate rero kuri radical ni abantu benshi bakunda batinya ama frotteros, okay? Tubanze muri radical mabona yuko radical ikijamwe ngaha aha haruguru naho strategy period toujours muri one shot, okay? Hanyuma ikindi kikubwira nuzeye iyi take profit ntizokwigerenza 1,3. Take profit ni 1,3, okay? Nukuvuga iyo coin izodukira kuri 1,3 robo dushitandaza kubera ntikunda yumva wisize mu bintu kugiye wewe ntugomba ibintu bya birebire ushaka vyihuta uratinya frotteros, okay? Hanyuma maximum mu nya position ntizorenza ama position indwi, okay? Hanyuma I imagine call iza kuri enable nukuvuga uba ukoresheje ntuzeye robo automatique ntuja muri manual create waciye muri smart create niyo mpamvu iri automatique, okay? Hanyuma kuri first buy ni amount nukuvuga incuro ya mbere position ya mbere zoyifatisha $12 par défaut nkuko ushobora guhindura ngo bagira 10 cogira igihe cyose ushatse yivanye n'umutahe wowe ufise. Ushaka gushira 10 ushaka kugira 20 ushaka 25 cyose yivana n'umutahe umuntu abafise. Hanyuma kuri multiple ni kimwe dukunda kubona muri margin call usanga ari times nukuvuga ashaka kuvuga uti iyi robo yanje izoshobora kurangura mu mwanya umwe canke irangure position imwe ibikoresha mu myanya myinshi ibiri canke irenze. Muko kamenya yuko uko ugira multiple nyinshi niko n'imitahe hagoma haza myinshi. Nk'akaroro ugiye ngaha muri show nico uyibonera ngaha muri show ikikwereka yuko first call izorangura ari uko coin ikorotse 3,5%. Hanyuma izoshikoresha amadolari 28 kubera iki multiple ariyo 2 hanyuma umutahe nawe wavuze kwiranguza kuri position imwe ni 12, okay? Ikibita na kabiri rero. Hama second call izokoresha 48 USDT. Nukuvuga uzosanga kuri incuro y'indwi ya nyuma izobiko yaranguza iyo samwe zofise 1,536. Nukuvuga abana ko ari ibintu by'imitahe minini nkuko ushaka kuvuga uti jewe nese ndayikunda reka basi ko mfite umutahe mutoya ngabanye ngaha kuri multiple ndashire 1 ndashire 1, okay? Aho izo shift rafata reze yaranguza ayo madolari nyine 12 umva nazo nyine biroroshe umuntu asagije ashatse, okay? Tugumize nkuko isanzwe iri tugumize 2, okay? Tubite yuko izo ziraranguza zigenda na kabiri nkuko woshobora guhindura ukashira 1 nkuko washira na 3 nkuko washira na 4 canke 5 umwese ivana n'imitahe afise. Kimwe gusa no kumenya yuko itigerenza incuro ndwi mu kurangura, okay? Tugenda rero ngaha kuri save ubanza ukaraba byose ukabikoze neza iri muri one shot iri muri radical, okay? Hanyuma babona ngaha ateki profit inyungu nisha kurenza 1,3 bana ko inyungu ari nkeya inyungu ni nkeya ntirenza 1,3, okay? Hanyuma tukanda renga kuri save ni kuvuga utinya frotteros izana duke mugabo turaza hano ndavuga ati jewe ngomba agatubutse umwe azoshwa zisa hashatse, okay? Tutanga muri save rero ushonda muri save
hanyuma ufite ngaha muri confirm. Okay, musanzwe muzi yuko muri margin call tuba dukeneye yuko twemezanya yuko ajya ama position ya nyuma guhera ku ya 5 kuduga ziba ziri independent. Ama position ane ya mbere imisi yose yamari dependant, no kuvuga bari dependant ararindirana, no kuvuga nimba natumye robongo zirarangura ama position nkandwi igendera arangura ko coin korotse irangura, coin korotse irangura, coin korotse irangura, hama ikagera ku ma position ndwi ikiraduga yapo ikwisa kandositike ko kuduga ijya position ya nyuma yindwi nitangura kuzana umusaruro. Izanye umusaruro reka duga ubwo nyene ikitanga inyungu position ya nyuma y'indwi ikitanga inyungu ikoresheje $12 kuko niyo ikoresha kuri position imwe. Okay, ikitanga inyungu ya 1,3% nk'iyo twayisavye kuri take profit. Hanyuma position ya gatandatu ishikiriwe nyene ikaduga ikazana inyungu, ni ukuvuga izo rero igende yazana inyungu iri kwayo zo ziri independent. Uko uzogendera dugendera yazana inyungu gushaka ku ya 4 ikibanza zirindirane zishike ku ya mbere ziduga hama ibone kushizana inyungu. Bisigwa rero ngaha uvyerekanira ngaha muri warehouse mode nushufyonda ukaza ngaha kuri I understand. Okay, gushito kemeza ngaha kuri real time settlement ngaha niho yemeza kugira wemezanye nuko ama position ari independent azozana inyungu kwazo hama ari dependent akazorindirana. Okay, gusa ngaho kashonda ngaha kuri confirm bakonfirma. Uhejeje ucuza ngaha kuri preset turatwekaza kubwira igiciro robo iranguye aho coin wayihaye. Uravye muri signale preset baduhaye current price, no kuvuga urangurire ku giciro yo coin nyene igeze ko actuellement. Okay, ucuza ngaha ugafyonda muri first preset buy in price kubera atacu bakubwiye ushiramwo uco wemeza ngaha kuri confirm direct ku confirm. Okay, uhejeje ushaka kwizi buto zuguru iyi buto ya switch on margin call yigurwa kubera ko robo izogenda irisubiza mu kurangura. Coin korotse izoshirangura, coin iswe ukoroka izoshigenda arangura, coin iduze igenda dandaza, no kuvuga igenda arangura ngenda dandaza. Ni kimwe tuvuga ngo ikorera mu nzira zose. Coin nabi kurakoroka igenda atanga inyungu kandi coin ni mifoterose mwegenda gusubiza inyungu igenda gusubiza inyungu kubera ko iba yagiye irarangura bikoroka. Hanyuma iyi buto yo kuri AI margin call iguma yuguriye kubera twakoze muri automatisation biri automatize. Okay, ukaraba ko byose byuguruye neza. Uhejeje ucuza ngaha kuri activate. Okay, uhejeje kuza activate ukajuta kwa kuri I understand. Okay, ushona ngaha kuri create bot, ni kuvuga uhejeje gutuma robo rero biraguha icekana ko uhejeje. Wana ngaha yandika ngo pause wowe ntafyonda ngaho kumva ngaho uyihagaritse kandi wayibwiye ngo ikore. Okay, ucugenda rero ngaha ino hejuru ukagira retour kugira uje kuraba muri strategy yawe ivyo watumye robo yuko yabikoze, yuko yamaze kuja mu isoko. Ugashonda ngaho kaza ukagira retour kandi ucugenda ngaha rero muri strategy usanga ajya coin yawe EOS ingene yifashe, ingene etat d'avancement yayo niho birabira. Nivuye mu isoko niho ubonera ko coin yawe yavuye mu isoko, hama ugasuja kurabira ngaha muri profit ngaha ayuko details inyungu zanye nyene zingana. Okay, nuko mubandanye rero munkurikirana ugira ikibazo azarabaza. Murakoze.